Jacques Mwungere yayirongoye, Jonathan Kitebuye, Imana yamwiyegereje. Umuntu akivyumva yobabara, mugabo kandi turavye yaranguye umuntu yo kwishima. Jesse namumenye kera, muga namumenye mikambi ya Gatumba, aho bubatse urusengero n'iya Bitambazi. Narose iteka ryo kuramutsa abakristu bo muri iyo misiyoni ya Tambazi, igenda nagendeye ikambi y'impunzi ya Katumba hariya muri Tanzania, ubu ni muri province ya Katavi muri Tanzania. Twarose umwanya wo kuganira buryo mutama keshi, mwe kandi yarakunda kutubwira ati muvyo sinugurura twamugina kuko ndashaka ko ndabivuze neza uko yabivuze. Yavuga ati twebwe Imana yatubonekeye yatubwira iti mwubake icibutso, ati nimwaheza uzotahe ubuhunzi buzoheze. Kandi mu nyuma tubiravye bahejeje kubaka byose mu Bitambazi, bamwe baciye bahunguka, abandi bashaka wa Tanzania, ubuhunzi buraheze. Tubifata uko, Imana ishimwe. Imvugo nk'iyo kandi bigaca biba, murumva ko yarukorera Imana nkuko Mwungere yabivuze. Imyaka irenga 60 ningahe ari umukozi w'Imana, yafashije benshi, yakijije imitima myinshi y'abantu. Nico gituma ubuze umuvyeyi nibyo ararira, muga kandi ko ari umuvyeyi yakorera Imana ntitwobora kwishima ko turatwimana yamwiyegereje. Muga kandi n'uwo munsi twashimye kuza kwibategana n'ishengero muri iyi misi. Turazi iyo umuntu abuze umuvyeyi arakenera amuhoza, abamuba hafi. Natwe rero twaje kwerekana yuko turi hafi yanyu, hanyuma kandi tubamenyesha yuko leta y'u Burundi izokwama. Mwarabonye unubu no mu itegeko rikuru ry'igihugu twarashize Imana yarose ikibanza ca mbere, irahabwa ikibanza aho tuti izi ngorane Burundi bwaciyemwo, Imana tuyiha ikibanza cayo, hanyuma idufashe kugira ngo abantu bavemwo iyi mitima y'udukoko, iyi mitima yo gusubiza abantu inyuma, iyi mitima y'ubwicanyi, iyi mitima y'ubukozi bw'ikibi. Reka rero umunsi twaje, muga kandi twazumvise umushitsi mu ntara nk'userukira rero abene igihugu bose bo ngaha mu ntara y'Amakamba mwatoye. Hanyuma nanje nkagira ibakwe nkashika hejuru akantora kugira ngo aserukire mu gihugu cy'u Burundi. Nabwo ndamenyeshe yuko dufise umushitsi ngaha mu ntara y'Amakamba, dufise umushitsi adasanzwe. Ubu rero ngaha akuvejo mu ntara turafise umushitsi ni nyakubahwa General Major Ndayishimiye Varisito. Twagomba rero tumuhe ikaze. Nyakubahwa karibu, muramutse ishengero ry'Imana riri ngaha. Anyanzarake narahabaye cyane mu bihe vy'amagume. Nta muntu rero yabaye ahantu akabana n'abene gihugu mu bihe bikomeye ngo yibagire aho hantu, na cyane cyane ku Imana yahadukuye. Ahejeje kuvuga ku Imana ifise ikibanza ca mbere muri Burundi. Twese burya twaricaye turaraba tuti ibi bintu kugira Burundi buronke amahoro saha umuntu, kuko uravye neza n'ivyadushikiye turemeza neza ko ari Satani yari yamaze kuboha Burundi. Uravye ivyo twaciyemwo, abantu bose rimwe gushikaho babona yuko igihugu kitakiri rwabo, yari Satani yari yatuboshe. Twese mbere twavuga tuti twari twabaye abaja bayo, kuko umutima w'ubuntu wari wadusize. Hanyuma Imana iradufasha, turava muri izo ryane atawunesheje uwundi ngo amwirukane. Naco ni ikintu gikorwa c'Imana gikomeye, aho Imana ivuga iti aba bantu
naho umutima w'ubukoko wari wabiziziye, reka ndabarokore ndabakize, mugabo bose bacabona ko bavukana atanumwe aruta uwundi. Birahimbaye no munsi rero kubona turi kumwe, noneho rero tugaca tubona tuti ya Mana niyo yabikoze, none tuguma ariyo dushira imbere. Nta hanga ryashize Imana imbere ririgera rihomba. Nico gituma twama twininahaza iminsi yose, ndetse ibimenyetso iguma bitwereka uko kuntu itwungiye ubumwe. N'ubwa mbere mu Burundi dushitse mu bihe by'amatora, abanyamigambwe bariko barabanagiza bose imitima itari mu mutwe, kandi abantu bahora bariko barahunga, none ubu bariko barahunguka. Imana iriko irabikora, tugume dushira Imana imbere, n'ibindi izobikora. Rero narabaye ngaho Nyanza igihe naza ndavuga nti ibyo ari byo byose twebwe Imana twayiha ikibanza ca mbere, ntidushobora kuja ngo tugiye mu myiyamamazo tutabanje gushira Imana imbere ku munsi wayo. Ico gihe rero naravuze nti sinogenda ntaramukije barya bene wacu, cane cane nzanye n'indemesho, kuko nabimenye navyumvise yuko mwabuze umuvyeyi inararibonye. Ega n'inararibonye si ishengero gusa, n'inararibonye mu gihugu cyose, kuko yarafise impanuro zitari nke. Rero natwe twazanywe no kubahoza, tubereke ko twese twabuze turi kumwe mu bumwe bw'Imana, kuko iyo yagiye kudutegurira nawe, kuko uwumvirije neza aho yaciye ivyo yavuga nta nkeka yuko yagiye mw'ijuru. Nico gituma twoguma turemye tuzi yuko natwe tugume dukora ivyiza, tumufataho akarorero kugira tuze tumusange iyari. Ndabakengurukiye rero kuri umutima watumye munyakira, umutima watumye ishirahamwe ry'amashengero Pantekote mu gihugu cose mwese muza kunyakira Nyanza. Nta nkeka n'abamarayika bo mw'ijuru bari ngaha hagati yacu. Dusabire Imana abo bamarayika batugumeko ngaha Nyanza, tugume twibereye mu migisha y'Imana, tugira amahoro y'Imana. Imana ibahezagire.